bakunzi bacu bakunzi ba b'info plus kandi baramutse ndabaye nikaze makino gano cacu cuno mugoroba w'igerekezo rya 15 kwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abari muri Kenya abari muri Zambia Afrique du Sud Europe Asia ndetse n'Uburayi bumve yuko tubaramukije cyane tubahani ikaze makino iganiro cyacu cuno mugoroba nkuko bisanzwe mu biganiro byacu simba ndumu musisanguzi turi kumwe nko mubibona ku ruhande kugira ngo abashe kudufasha dushobore gutahura byinshi mu buryo bwimbitse ntabwo ndamuramutsa cyane umusesanguzi wacu bwana umusesanguzi nizere yuko umeze neza. Yes, urakoze cyane bona journaliste niriwe amahoro umunsi wagenze neza nubwo byagoranye ko twinjira muri studio ariko turashima Imana uko byagenze kose kuko uko byagenze wari wo mugambi wayo cyane gose. Reka rero nce ndamutsa abadukurikirana aho muri hose mwaba abari hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi nkuko journaliste yabivuze ndetse n'abari mu micungararo yose igize isi turabaramukije byimva mutima tubibutse yuko kandi muri n'abantu bacu atamwebwe yes bwana musesanguzi imbere ko twinjira mu kiganiro cacu reka twanze ducishe mu aka publicity gatoye kugira ngo abadukurikirana nabo bamenye utuntu n'utundi. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Bwana musesanguzi mu makuru yacu no munsi novuga yuko ari amakuru twari gutanga no munsi wose ariko twagerageje kugira ngo tuyashire mu kiganiro kimwe ubona yuko bitari byatworoye kugira ngo tubashe kubaha amakuru nkuko twari dusanzwe tubikora. Hari byinshi tugiye kuganira makino iganiro no basaba yuko mwotora gatebe kugira ngo mubane natwe mushobore kumva ingene mu karere hashoboye kugorobeza kuri uno munsi. Bwana musesanguzi mbona yuko torinda kwicisha amajambo badukurikirana ariko nkundire duhere ngaha kuri no operation yabereye muri Rugezi neza na neza muri Ho Plateau. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Reka nkuko bivuze kudashimye gutanga intangamarara reka tuze turagirwa ko kuko namakuru ni maremare nkuko bivuze. So muri Rugezi bwana journaliste novuga yuko noneho izinyeshamba za twigwaneho na Red Tabara bashoboye kwiremarema kandi baragaba ibitero ku birindiro vya wazarende bisanzwe biri hano muri Rugezi. Aha muri Rugezi neza na neza ni mu misozi miremire ya Fizi. So ni bitero bitari byoroshe bona journaliste aho mbere no shobora no kumenyesha abadukurikirana yuko ibintu izinyeshamba za M23 na RDF ariko barerekana guhera ku munsi wejo wanashaka ni ibintu novuga ko byerekana yuko hariho izindi nguvu bashatse kwerekana yuko baronse bariko berekana yuko bagomba guhindura ibintu ku mirongo y'urugamba kuko bwana journaliste guhera ku munsi wejo baragabye ibitero mu bice byinshi bitandukanye kandi ibyo bitero bakabigaba ku mwanya umwe. So rero hano muri Rugezi nibutse badukurikirana yuko Rugezi ni bien sûr muri Ho Plateau mugabo nahasanzwe hari defense zaba wazarendo hamwe na FDNB. No kuvuga urenganye Rugezi uba reka mvuga ko uri kuragwiza amahigwe yo kuba wo kwegera igisagara cha Uvira ariko
iyi migwano izi nyeshamba zatwigwaneho na Intambara batanguje hano muri Rugezi ntituyitiranye na ya ma operation bavuga yuko bagomba gutanguza kugira ngo bashobore kwigarurira igisagara ca Uvira. Oya, izi ni operation bakoze kugira ngo abari mu biganiro byitwe uko babatera ubwoba bumvishe yuko bagihari bagifise ingufu kandi bakomeye kumbure barabe yuko bashobora kwemera canke bashobora gukorera ku byifuzo byabo hamwe n'ibisabo byabo. Aha twomenyesha abadukurikirana yuko izi nyeshamba za Intambara hamwe na twigwaneho nubwo bagavye ibitero bitari byoroshe basanze abo wazarendo na FDNB bahagaze bwuma. Basanze kabisa bataryamye kuko babakiriye bararasana bikomeye maze birangira zino nyeshamba za M23 bazisubije inyuma zitaha uko zaje kuko ntabwo zashoboye gushinga amano hano ku ma defense bagavye ku bitero yo muri Rugezi cyane gose. Bwana Musisanguzi, tukiri ngaho nyine muri Sud Kivu hari operation yabereye muri Karehe naho nyene M23 yoba yagavye ibitero. Urashobora kutubwira ngene vyagenze muri rusange? Yes, bwana journaliste, hano muri Karehe anomenyesha abadukurikirana yuko intambara naho nyine yatanguye ku munsi w'ejo mu buce butandukanye, ariko kuri uyu munsi izi nyeshamba za M23 zashoboye kugaba ibitero muri groupement ya Mupuku neza na neza muri lokalite ya Kasihe niho bashoboye kugaba ibitero. Naho nyene bona journaliste, ntabwo novuga ko karagatero cyari gitero kiremereye cyane gose kuko byatumye n'abene gihugu bo muri buno buce batizabo barahunga. Aha twibutse kandi n'abadukurikirana yuko iyo inyeshamba ziriko ziragaba ibitero hano muri territoire ya Karehe kenshi bibasira abene gihugu kuko babagiriza yuko ngo abene gihugu bo muri Karehe na Kabare ngo bose n'abawazarendo atanumwe avuyemwo. Niyo mpamvu rero muri bino bice kenshi iyo baje kwagaba ibitero baza abene gihugu babimenye imbere y'igihe bagakuramwo meza bakagenda. Abahura n'ibyago nibaje usanga binangiriye bavuga batemera yuko ivyo bitero bishobora kuhaba. So twibutse kandi abadukikana yuko hano muri iyi territoire ya Karehe isanzwe novuga ko isangiwe na bano bariko baragwana. Ndavuga irimwo ibice bimwe birimwo abawazarendo na FDNB, ibindi bice navyo bisanzwe birimwo izi nyeshamba za RDF. Niyo mpamvu uyu munsi ni nyeshamba za RDF zagavye ibitero, ariko bashobora gutangara kandi bumvise ku munsi w'ejo abawazarendo nabo aribo bashoboye kugaba ibitero. So amagingo aya ntabwo twashoboye kumenya ibyononekaye muri kino gitero cyakozwe na zino nyeshamba za M23, usibye ko naho nyene zasubijwe inyuma zitashoboye kuguma muri bino birindiro zagavyemwo ibitero. Bwana Musisanguzi, twihuta cyane mbona twosimbira muri Nord Kivu aho muri Masisi neza na neza muri Show waza yoba yirukanye zino nyeshamba za M23 naho urashobora kutubwira mwanya muto uko vyo vyagenze muri rusange? Yes, urakoze cyane bona journaliste. Hano muri Showa izi nyeshamba za M23 zagavye ibitero ku birindiro vy'abawazarendo twarabishikije ku makuru yacu yejo, aho hageze isaha 12 zirenga intambara igisutamye muri kajya gace ka Showa. Amakuru twaronse nuko ku munsi w'ejo nyene mwijoro byarangiye izi nyeshamba za M23 zizinze ibirago nk'abadayimoni zisubira inyuma. Zasanze abawazarendo mu by'ukuri babiteguriye barabarasa bikomeye maze babasubiza inyuma. Aha bwana journaliste, ahabona kumenyesha yuko iki gikorwa cyatumye abawazarendo ahubwo nabo bagaba igitero mu gace bita Muhondo ahari hasanzwe hizizwe na zino nyeshamba za M23, aho bashoboye guca bigarurira kano gace. No kuvuga amagingo aya tuvugana hano muri Muhonda ahasigaye hari mu minwe y'abawazarendo. Nta nyeshamba nimwe ya RDF ikihasigaye inyuma yo kota umuriro bakirijwe ko n'abawazarendo
kuri uyu munsi uri hejuru cyane gose. Bwana musesanguzi, ndashaka ino nkuru ucuyikurikiranya niyo muri groupement ya Binza neza na neza muri territoire ya Rucuro mu mavirage atatu bavuga yuko hoba habereye ibidasanzwe aho ni muri Kasave, Kigunga ndetse na Mokoka. Yes, bwana journaliste ni Makoka. Izi nyeshamba za M23 ni bimwe navuga. Urabona muri Nord Kivu na Sud Kivu hose bakomeje kugaba bitero yitwa ko biremereye. Mu by'ukuri biraremereye kuko amakuru duhabwa n'ababa bari ku hafi yahabereye intambara ndetse n'abazende bamwe bayakubwira yuko mu kwataka zino nyeshamba za M23 ziriko zikoresha ingufu nyinshi. Ni kuvuga bariko bakoresha inkoho ziremereye, bananone bien sûr zirakora kuko bamaze ukwegerana usanga hariko bakora inkononto. Mugabo umwanya munini izi nyeshamba za RDF zikoresha inkoho ziremereye. So hano rero muri Rucuro ndetse neza muri groupement ya Binza nkuko bivuze bwana journaliste, niho zino nyeshamba zashoboye kugaba ibitero mu magroupement atatu nkuko nejo babikoze nyine mu magroupement atatu nyene. Uyu munsi nkuko babivuze bagavye igitero muri Kasave, muri Kigunga hamwe na Makoka, niho zino nyeshamba zashoboye kugaba igitero. Ni muri lokalite ya Nyabanyira. So aha hantu naho nyene ntabwo bashoboye koroherwa bwana journaliste kuko basanze aba wazarendo baramaze bahagaze bwuma, bahagaze magabo. Reka mvugo wa wundi mvuga yuko FDNB yaramaze gukwira igihugu cyose ca Kongo. Ahantu hari imigwano henshi ubu na FDNB ibihari. Kumva ko rero izi nyeshamba zaje zikigunga ku rukuta nuko abahungu ba Neva bahicaye basanzwe bahari. Niyo mpamvu zino nyeshamba za M23 na RDF batari ko baroroherwa, bagaba ibitero bazi yuko bagiye guhura n'aba wazerendo gusa. Mugabo bagaca basanga hari inguvu zirenze izo bari biteze. Niyo mpamvu rero no muri iyi groupement ya Binza naho nyene bazinze ibirago nk'abadayimoni kabisa, barasubira inyuma kuko bahasanze defense ikomeye cyane kabisa. Bwana musesanguzi, bivuye ku ntambara zazimaze imisi zibanshanye cyane kuzo watubwiye ku munsi wejo, hari amakuru dufise yuko M23 yoba yaharonke inkomere nyinshi cyane, zimwe ziriko ziragora abaganga kujera. Mbega ivyo ubizi kwiki bwana journaliste? Mu Kirundi bavuga ngo inzovu zibiri zigwaniye ubwatsi nibwo buhagirira ikibazo. Sivyo niko bakunze kuvuga mu Kirundi, ariko kandi bure nazya nzovu ziba zagwanye nazo sinibaze ko zitagira ikibazo. So rero nubwo abene gihugu bakomeje kugwa gupfa cyangwa se guhana ibyago kubwiza intambara ziriko zirakogwa muri Kongo, zatangujwe n'izinyeshamba za RDF, nabo ntabwo ari amarobo, n'abantu b'inyama n'amaraso bakomereka kandi bapfa. So nkuko bwana journaliste babivuze kuri iyi migwano imaze imisi iri kiraba, ndavuga iyi misi 3 kuva dimanche, byabonekanye cyane gose yuko zino nyeshamba za M23 zatakaje ingabo zitari nke n'izindi nyinshi zakomeretse, aho bigaragarira hajya imiti kuri hospitali ya Murema hamwe na Ruhiro. Abahari cyangwa se nkuko mwabonye yatangazo, mwabonye yuko gestion y'inkomere iriko iragorana cyane gose kuko bisa nkaho bashatse gutahisha, sinzi ko gutahisha cyane kwirukana abandi bagwayi bose bari muri bya bitaro kugira ngo bashobore kwakira gusa izi nkomere za RDF na M23. So bivuze ibi rero ni bimwe mu vyerekana mu by'ukuri yuko bariko baratakaza ingabo zitari nke, bazitakariza ku mirongo y'urugamba, kandi uko batakaza n'abasirikare ni nako n'inguvu zibagabanukana. So rero bwana journaliste kwa rukibagije n'ivyo M23 na RDF bakomeje mu by'ukuri gutakaza ingabo zitari nke ku mirongo y'urugamba biturutse kuri izi ntambara basanzwe barimwo ziriko zirabahuza cyane
n'abawazarendo hamwe na FDNB tudasize inyuma na FRDC. Cyane gose bwana musangozi tubandanye n'ino nkuru aho wotubwira muri make mu majambo make cyane abasanzwe bari ndavuga abakozi bari tasanzwe babarizwa mu bice M23 ashoboye gufata ndavuga za Goma za Bukavu mbega ubu ibijanye n'umushahara cyangwa uburyo baronkamwo agashahara ko ku kwezi bimeze gute byifashe gute? So urakoze cyane bwana journaliste uzanye ikibazo mu by'ukuri kiri très pertinent. Ni kibazo umuntu wese ashobora kwibaza ariko kandi gisanzwe kinoroshe no kwishura kuko nta na hamwe turigera twumva izi nyeshamba za RDF zakoze rusansuma y'abakozi ba leta basanzwe bari mu bice zigaruriye, sivyo? So aha twovuga nk'abarimu, tukavuga abaganga, wanashaka n'abajya abasirikare nyene ba M23 ntibahemba. Yocija guhemba abigisha, yocija guhemba abaganga n'abandi batandukanye. So bwana journaliste nimwumve ngo izi nyeshamba za M23 zifise ibice zokitye muri Kongo, Goma na Bukavu n'ahandi, ngo muce mwumva yuko bariko barasura ama responsabilité ya leta ihibambewe. Ubwo bushobozi ntabwo bafise, ubushobozi gusa bafise nubwo kwica no gusahura. Ibyo kabisa barabishoboye. Mugabo kuvuga ngo bashobora kuba bo prendre en charge abakozi ba leta sivyo. Gushika magingo aya abakozi bitwa ba leta bose bari mu bice zino nyeshamba zirimwo ziriko zirakontrola baracahembwa na leta ya Kinshasa. So niyo mpamvu bwana journaliste izi nyeshamba nubwo ziparatura ngo zirafise ibice zashoboye kwigarurira, nta kintu na kimwe ziriko ziramarira abene gihugu, nta kintu na kimwe. Bwana journaliste ndafise abagenzi bari muri Bukavu bariko barandirira bakoma induru bavuga bati turagowe, inzara igiye kutwica. Aba bayomba babita bayomba aba bayomba bacu usibye gusa inkoni badukubita iyo twakoze bimwe n'ibindi bitabashimisha cyangwa iyo bakwishizemwo, nta kindi kintu na kimwe batumariye. Mandi majambo ni nk'abasiti, ni nk'abasiti. Mugabo umusiti nuko wewe ari umuntu acunga umutekano bari mu kigo acunze kandi ntashwana ntasindira abamuhaye akazi. Mugabo baba bari hajya ufise akantu keza akakubonanya akakwambura, none witwara hehe? Arakakwiba amenya kumuranga izuba riva. Iyo we yakwishizemwo aragukubita. Noneho ngira hariho video wabonye bwana journaliste y'umugabo yarakubiswe umugo